Yes kabisa, this is Sports TV. Ni kuri this is Sports TV. Hanyuma uyu mugoroba ndaje ngo tuganire ku ikipe ya Arsenal. Uyu mugoroba rero Arsenal confirmed itwaye Premier League nyuma yuko ikipe ya Manchester City imaze kunganya n'ikipe ya Bournemouth igitego kimwe kuri kimwe. Igitego cya Bournemouth cyatsinzwe n'umusore w'umufaransa Kupi, naho igitego cya ikipe ya Manchester City cyishyuwe na Erling Braut Haaland. Buri confirmed rero na imbalance 100% ikipe ya Arsenal itwaye igikombe, kuko ubu tuvugana ikipe ya Manchester City nubwo inganyije igize amanota 78, mu gihe Arsenal yo yifitiye amanota yayo 82, kandi zose zikaba zisigaje game imwe, umukino umwe. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Arsenal niyo yatsindwa game ya nyuma, niyo yatsindwa match ya Crystal Palace, Man City gatsinda, n'ubundi Man City zagera 81 amanota, hanyuma ikipe ya Arsenal igumana amanota yayo 42 nako 82. Bishatse kuvuga ko ikipe ya Arsenal niyo yatsindwa umukino wa nyuma izagumana amanota 82 ndetse igumana umwanya wayo wa mbere, mu gihe ikipe ya Manchester City yo hazaba harimo difference imwe. Iyi ni intsinzi ishimishije cyane ko dore nyuma y'imyaka 20 yose ikipe ya Arsenal irongeye itwaye igikombe cya Premier League. Bishatse kuvuga ko icyongeye ku bindi bikombe yari ifite. Arsenal ni ikipe ya struggling uyu mwaka cyane ndetse yagiye ihangana cyane na Man City, gusa birangiye n'ubundi ikimana yagennye kibaye, kandi ikipe ya Arsenal birangiye itwaye English Premier League. Abafana ba Arsenal ndabasuhuje, imyaka yaribaye myinshi, imyaka 22 Premier League muyitegereza kuva 2019 muba ba kabiri, mugerageza Man City yarakaniye byaranze, ariko kabisa from now you are called the champions of English Premier League 25 season 25-26. Kabisa Arsenal ndizera ko muraye neza, kandi n'abafana ba Manchester City mukomeze kwihangana kabisa, bibaho. Ubwo nyine this season Arsenal was blessed. Hanyuma rwose mukomeze enjoying intsinzi ya Arsenal ndetse no kuba Arsenal etwaye shampiyona. Ibindi kabisa turi kumwe n'andi makuru yose turagenda tuyabagezaho gake.